Itondo ciza canke se mwiriwe bivanye naho uherereye. Reka nizeye ko umeze neza cyane nubwo uba utameze neza naho nyene Mwenyezi Mungu ashobore kukorohereza mu byo ukora byose ndetse no mu byo uriko uraca mu turezo mingo uri musimba ndi ngaha anebwira ngo shurugina n'abatera intege mu byo muri ko murakora haba byiza uri kurakora ndetse na bibi uri kurakora uri kurahinduka mugabo ngira ngo utere intambwe ube umuntu akora ibintu bizima naho nyene aturenga kugira ngo ushobore kugenda tugufasha muri byose. Ni turezo mingo kuri Black Media dufite ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye tugera tuganira ku bintu by'ubuzima busanzwe ndetse na cyane ibigenda bitwegereza gutera imbere ndetse no mu kwiyegereza ukuzobona ijuru. Yes, ni hatari sana. Ndi kumwe na mugenzi wanje Ingabire y'Imana Grete ariko kandi ndi kumwe na Revera Pasteur Marie Gorete nawe nyene gira ngo azogenda adufasha muri bimwe na bimwe. Ndamutse Revera Pasteur nabwiye ati ndaguhaye kaze na kari. Yego murakoze cyane mwaramutse murakoze ko makaze. Yego nanje ndameze neza ndagusaba ndamukiza nawe ko aradukurikirana. Murakoze kuduha karibu na kaze. Twongera natwe turamutsa ariko baradukurikirana bane bamugisha ariko twasaba ko nubwo badukurikirana batwumvirije neza ku nama canke ku fasha twoba turiko turabaha. Urakoze cyane. Arazi kwebwire ko ndi kumwe rero na Ingabire y'Imana cyangwa Ingabire Greta ariwe azana kubwira ko mbayidiwe natubwira mbega uno munsi tuza kugira inama umuntu uyu yatugishije inama ifuso tugira inama ni 65 695 35 amajana 39 amajana 69 Mrs Greta yakuramutse nego akazana karibu unagira ko natubwira watugishije inama yatubwiye gute. Ego ndakuramukije cyane Trésor ndaramukije nako baradukurikirana nkuko mwavyumvise rero hari umukunzi yatwandikiye adusaba ko tumugira inama. Yagize ati nitwa Nadege ndubatse mfise abana babiri. Umusi wa mbere w'ubugeni niho namenye koko uwo tugiye kubana uwariwe. Ku musi w'ubugeni abashitsi bose baratashe maze sigarana n'umugabo. Aho abandi umusi wa mbere ubabera ubutibagirwa eka nanje vyabaye uko kuko nagize ngo mvuye koga nicara ku buriri kugira tube turayaga mbona uwo twubakanye asimbiye muri dushe kandi ari we yabanje koga. Nagize nti agiye mu mwiherero da. Erego uko akanya gahera nagize amakenga. Ndamuhamagara nkumva ntiyitaba. Erega nagiye kugurura umuryango nasanze ariko arikinisha. Akimbona yavuyeyo n'umujinya mwinshi ankubita amakofe abiri hamwe mbona ivyijiji. Sinatahuye neza ibibaye kuko ntari ndanavyiteguriye nari nzi ko hari ico yabaye arico gituma ndamuhamagara ntiyitabe. Muri uyo mwanya amarira narayabuze numva imisonga mu maso gutyo harira ijisho rimwe. Naciye njo mu gitanda nibaza ibibaye nawe aca araza aramfumbatira ambwira ngo ndamubabarire ni kubera ataramenyereye gusangira icumba n'umuntu n'umwe. Bukeye twarakiriye abashitsi dutwenga eka nta n'uwabiciye n'ikanda ko hari icabaye. Mwijoro nasubiye kubona yinyavya muri toilette kwikinisha. Ukwezi kwaraheze atarankorako ahubwo yikinisha. Erega naramwicaritse ndamubaza nti amaherezo yibi na yahe. Yambajije ko hari ico mbuze muri iyo nzu, umuduga ndafise, ibyo kurya ndafise, ngo none nkeneye iki. Ndamubwira nti none ubona tuzoronka umwana gute. Mu gihe ubandanije uko yanyishuye ngo umwana azomumpa. Erega naramubwiye nti duhamagare Marene na Pare baduhanure aranka ngo nta rugo rwubaka urundi ngo azontunganiriza. Nagumye ndamusengera kuko ntabwo natahura ivyo ndiko ndacamwo. Nkabona abo twubakiye rimwe bafise inda
nkatinya no kuvuga ibyo mbayemwo kuko nagira ngo bonsuzugurire umugabo. Inyuma y'amezi 5 yatanguye kuza tukaryamana, mbere turanarangura amabanga y'abubatse, sanga arakomeye. Narashimye Imana cane, mvuga nti nanje ngiye kuronka ikibondo. Imana yarabikoze, ndasama. maze kumubwira ko nasamye, yanyishuye ngo ico naririra nakironse, sinzosubire kumurenza induru. Erega umwana yarinze kwiza imyaka 2 atarasubira kunkorako. Mu nyuma naramubwiye ko nshaka uwundi mwana, yarabinkoreye mu kwezi kumwe nari nsamye, nahone sinasubiye kumubona ku buriri. Harageze igihe numva ko ntari umugore nk'abandi, ntakunzwe, ntifuzwa. Ikibazo nuko haba abagabo benshi bandesha, ariko nkabasubiza inyuma kubera ko numva ko umugabo wanje azohinduka. Ubu tumaze imyaka 5 twubakanye, ariko naje guhura na Ernest sanga namukunze. Umunsi umwe mbwira umugabo nti ndagusavye uhinduke, iyo ngeso yawe izotuma nja kurondera uwundi. Yanyishuye ngo abagore ntibabuze, nzozana uwundi, kandi hari benshi bifuza kuba mu kibanza urimo. Narababaye, maze nja kurondera Ernest, tuja mu rukundo, anyitaho gusumba uko nigeze kumva nitaweho. Ikibazo caje kuhaba, umugabo wanje yarabimenye, maze aja kuvuga mu muryango ko ndi imaraya, ko nsigaye mfise umuhabara. Narababwiye abaryango ko umugabo wanje ariwe yabitumye, baca bambaza ngo abana 2 wabaronse gute mutaryamana. Bambaza kubera iki ntabibabwiye kare, nimba ariko vyari biri. Kubika ibanga vyanje vyatumye nitwa imaraya. Ubu mbana na Ernest kandi aranyubaha, nubwo atatunga afise, ariko atuma numva ko nkunzwe. Inama tugiriye umuntu uyu munsi biraza kutugora cyane, kuko twakiriye nyinshi, twagiriye inama abantu benshi, ariko uyu munsi ndabona bigire bigoranye. Ariko ko biri kose, mama Pastor nk'umuvyeyi adukuriye, azi byinshi mu rugo, ngira ko kumbure wewe araza kuronka byinshi abivuga ko, canke se impanuro yo mugira uyu mukenyezi. Ariko ubundi se yarangije avuga ati ubu ndubatse, yubatse kandi nande na Ernest, si wa mugabo wiwe w'ubwa mbere. Ubundi nibaza ko ari nk'intahe, kumbure turashobora guha impanuro abandi badukurikirana, ushobora kuba ubaye muri ivyo, ushobora kuba uri mu buzima nk'ubwa Nadeje. Rero ngira kumbure mama Pastor aca tubwira, aduhe n'impanuro. Murakoze cyane. Ego. Ariko ndababaye kumva yaramaze guhitiramo, yarigiriye inama. Yambwira ko akiri kumwe n'uwo mugabo, ndabizi neza ko nari kumugira inama, kandi bizotuma yubaka, kandi n'uwo mugabo wiwe akagaruka. Nagira mvuge kuri ico kintu cyo kwikinisha. Iyo umuhungu cyangwa mbetse umugabo bamenyereye kwikinisha, ibintu by'abagore birabavamo neza, umubiri wiwe ugatoshwa no kwikinisha, kandi bituma umubiri wiwe uragwara, bigatuma adashoboye kurangura amabanga y'abubatsi. Niyo ashoboye kurangura amabanga y'abubatsi akabikora gake. Urumva rero ko bamaze kuvana, urumva umwe yarafashe ingingo, uwo onye urumva si inama, ariko novuga ko ari ntahe. Reka rero tugire inama abo bandi bantu boba bari bameze, boba urugo rwabo rumeze gutyo. Urumva wewe uwo mugabo yarababajwe nuko abonye ko ariko arikinisha. Ivyo nivyo vya mbere byamubabaje, bituma amukubita. Ivyo nivyo byamubabaje kuko yarabonye uko agiye kubaho.
rero nagomba ngira inama abantu boba bafise abagabo bameze nk'abo bagabo nk'uwo mugabo wa Nadeje nagira ndakubwire ngo ibyo biravugwa ego biravugwa ibyo onya ni ingwara mu zindi ashobora kuja kwa muganga nk'ubu yaba nka Nadeje yarakiri kumwe n'uwo mugabo nari kumubwira basi akaza akandondera inbox hama nkamwereka umuganga ashobora kumufasha nkamwereka n'ivyiyumviro bishobora gukura uwo muntu mu kwikinisha akamenya ko afise umugore akinisha rero nawe ico uzokora cyane ubonye ari umugabo akunda kwikinisha muba hafi ahubwo kugira ngo yikinishe wo kwamukinisha kuko iyo umutanguye umukinisha ibyo kwikinisha biratinda bigahera wowe ugenda umwubaka umusambura mwibi wubaka ibi mu nyuma biraba birakunda kandi akabivamo umusanzwe nagira ndababwire ngo ingwara yo kwikinisha ni ingwara isumba umugera wa sida bantu b'Imana nariko ngira inama abo bantu bikinisha si byiza bironona umubiri bigatuma udashobora guhura n'uwundi mubiri bigatuma hariho jewe no bivuga ko hariho urumva servo irakira kwikinisha bigatuma kuko arikinisha agasohora amaze gusohora nibwo bupfu bwiwe ariko uko kuntu yikinishiriza ubusa agasohorera ubusa muri we harimo ibihimba bipfa jewe mugani w'abanyarwanda amajambo yashize ivuga abanyarwanda bakunda kuvuga amajambo yashize ivuga ariko rero kandi ikintu ndiko ndibaza ndiko ndagerageza gukurura ino image ukuntu umuhungu yakwise umukobwa bakundanye yakunda Umusi wa mbere yatanze mamiliyoni bakakuha mariage ku munsi wa mbere akaja kwikinisha ku munsi wa mbere ibi bintu wumva biri no aha anya je sinemeza yuko agwaye kandi uyu ni satani yamufashe kandi sinzira ko twobeshira satani canke nawe ari we yasaze bwo n'ubugwayi buvanze n'impwemo mbi kuko ntibibaho ukuntu ku munsi wa mbere wazanye umugore ucija kwikinisha ubwo yene wagiye koga muri mariage ahubwo muce muryama murangura amabanga yabubatse na cyane cyane ko babashuhiye bavuga ati sije mbonye ndakubonye kacuca kwisimbira muri dushe kwikinisha ibyo bintu nibibi nibibi cyane mugabo urumva iyo yamenyereye ko ari ibyo yamenyereye kubamwo yazanye umugore kirera oya umugore yari ngombwa ategerezwa kuzana umugore ubwo tuvuge ko ariko kubera umubiri wiwe wamaze kumenyera kwikinisha ntarabyakira ko afise umugore mu kandi ntaramva yuko ashobora kubyapurika ngo agire basi akinisha umugore yumve ko nawe ashobora gutuma barangura amabanga y'abubatsi ibyo narabyakira kubera ya mpwemu mbi yamaze kumufata yaramaze kuzura umubiri wiwe na servo yiwe n'ubwenge bwiwe bwaramaze kwakira ko ategerezwa yamaze kuryoherwa no kwikinisha bone hatari je numvumenga ko kino kibazo kiragoye ariko ikintu naco kindi gihari nuko yazanye intahe ariko azanye intahe we yaje burya ntiyaje nkangira inama yaje nk'intahe kandi intahe yiwe twebwe itubabaje kuba tayizanye ngira inama ubwa mbere akiri mu rugo ubaje tugira ngo ubumbayeho neza na Ernest mugabo wibuke ko ufise abana babiri bo kuwundi mugabo wundi atari abana ba Ernest aha rero urumva ko nazo nizindi ngorane kindi naco nugarukako ni uburyo abantu twubatse twishurana iyo wubakanye n'umuntu ukamwishura nabi ngo abagore nibihishura agenda nico kintu mama pasa je kintera ubwoba cyo kintu kintera ubwoba haca yumva umenga nobanza kuba ndiyindiririye kuzana umugore kugurongora ariko sindanagera ngawe manumva wararengeranye oya ntiharagera sivyo ntaragera manumva umenga no kwirindira kubera ko impamvu no kwirindira nkabireka ko kuno mbayeho nivyo bimpa amahoro icambere bamwe yubabanye babanu umwaka umwe yindi myaka 5 yoyo babanye umwaka umwe babatangiye kurambirwana urumva urazi gutuma nyuma yaho musoso gwera atanamwandikiye
akavuga ati nagusiga amahera arasona yasize zakushaka kugaruka mwijoro nza kuba ndushe cyane yiryamira fresh nta nute kucu usanga twamatwumva batubwira ngo abantu batseho bamaranye igihe kinini ngo babona na rimwe mu kwezi hagiye bimarira iminsi biryamira uko cyumva obya kwiki barambirwa na nkuko niba urugari paradizo ari ryo juru rya kabiri tuba tugiyemo kweri kumenga ubwo ni mu kuzimu bamwe baba bagiye nagenda kubwira igituma kubaka n'umugore n'umugabo mu gihe bakira abageni abihanganye n'amezi 3 umva ko tuca tuvyihorera ndi ngomba ndabizana reka guca wisho uko nyene abihanganye n'amezi 3 amezi 3 mama mukiri muri ya fiançailles y'urukundo yo kumenyana yo kumenya ngo na Greta na Trezor ninde Greta ninde Trezor ninde amezi 3 arahera mukaba muzinanye muri ayo mezi 3 rero yakubonye uriwe nta kindi yashaka ukwezi kwa kane uyo wewe utaravye neza ukwezi kwa kane abaninjiye muri zindi procedure zinyuma y'umuryango zinyuma y'urugo kubera ibyo yakuzigamo sibyo gusanzemo mu gihe rero ibyo yakuzigamo atabigusanzemwo acaje inyuma ni hahandi ashobora kuza ati karibu Trete merci cyigira mu cyumba niyo merci ntana yivuge reka cyumba wowe araje azanye sashe arayishikanye na no kubati karibu mutware wanje aragiye eske ko no muhire wabo yahora shika azanye sashe nyina kamwakira hama na wa mushiki wakamwakira akabone wo mugore ntumwakiriye mbega muri wo mva arico yungutse yamaze kubona reko ataco yungutse acatangura kwicutsa mbega amahera nayatereye iki kubera iki ibi bintu navyinjiyemo acatangura kwicutsa muri uyo mwanya rero aciye hagarika ibintu byose aciye yinjira mu maganya ko atanguye kwiyumvira ibyo yakoze ikindi naco kibaho abagabo benshi ngomba ndabagira inama abahungu cyane cyane iyo umuntu akwije amezi 3 canka akavyara uco usanga umengo umwana niwe yazanye ikibanza ca mbere ku mugore kwamengo umwana niwe yazanye ico kibanza ca mbere mugabo akibagira ko uwo mwana yaje atawe akibaza ko umwana mukuru yarinde yari Trezor umwana mukuru yari Greta ndababwire ndiko ndabahanura umwana wa mbere mukuru n'umugabo canke n'umugore ikindi naco ngomba kubahanura mbega ko mutanga indya mbega igihe mwahura bwa mbere hari indya wigeze umuha mwajya kubera iki yagukunze ntiwamusomira birashobora kutobutana na mwambitse ariko yaragukunze wa mugabo hari cyo wibagiye indya hariho indya abagabo benshi bibagiye indya yiki y'amatwi indya y'amatwi itabayeho urugo ntirubaho kuko n'igihe watangura kumuresha wakoresheje iki indya y'amatwi baby ndagukunda uri mwiza uraryoshe kwavuga vyinshi uko ameze ukamutaye amaguru guhera ku maguru gushika ku mutwe mbe kubira kageze mu nzu hoho wamaze kumubona wese kudashobora kumubwira ibyo wamubwira ati yo nukuri yo ntakubona nari gupfa ibi kubera ikizo ndya z'amatwi udashobora kuzimura ugasanga umaze umunsi wose utamutelefone umugore akamara umunsi wose udatelefone none mbega cya gihe cya mbere uwo mwanya uko wari ufise ubu muri mu nzu ni udashobora kuba hanini rero nuko keshi ngo zisambuka mu barabuze indya z'amatwi umugore nawe aba yarabuze ubwenge cyo gituma bibiri bivuga ngo umugore w'ubwenge urugo arusambuza amaboko ye akongera akagubakisha amaboko ye ya maboko rero turiko turazana nibikogwa ya maboko iyo tuzanye sukuvuga ngo raba ko mberewe ngo raba ngo mbega ngo ubona ibyo byaraheze nayo mezi 3 ubu hasigaye ibikogwa rero kwezi kwa kane shira ibikogwa hamabone ico yari yarahombye wabo yuko kiri ibyo kuvuga ngo ndaberewe nsa neza ibyo nibikibaho ni mezi 3 yaragushimye yarabonye kuri mwiza abonye kuri mugufi itaye yashaka yarayirose mugabo bakeneye ibikogwa muri inde muri wewe
nuko rero gira umugisha urakoze cyane urakoze cyane mama pastor ariko inyigisho twokuramo ahanini nuko kumburi umukenyezi yatwandikiye mbega natubwira intahe oya ni intahe icyo navuga nuko urumva sinavuga ko ari intahe oya ahubwo sinzi nuko twoyita kimwe gusa navuga ko abantu bameze nka banadeje canke se buri mukenyezi wese akora twumviriza canke se buri mukenyezi wese ariko aratwumviriza yuko yogwanira urugo rwiwe uko usanga bimeze kose ushobora kumusangana ingwara ushobora kumusangana ingeso izi canke ziriya canke se n'umugabo ashobora gusangana umugore ingeso izi canke ziriya ico twokwama twibuka nuko byaheze hajya waratoye warahejeje warahisemwe warahejeje niho nimba rero usanze bimeze uko iga mbega iki kibazo nzogisohokamo gute urumva na deje yarihangana mugo birangira byase ko yihangana nta nuwo yagishirije inama byo byo kuvuga ngo mabanga y'urugo ego no mabanga y'urugo ntituvuze ngo mugende murayavugira hejuru mugabo kame urarondera basi umuntu umwe kugira ko umutwe umwe barivuga ngo ntiwigira inama rero n'imiburiburi urarondera mu bantu basi mwe bamuzinanye kugira ngo agufashe kugira inama canke nawe ubwawe ukicara ukiga mbega ko bimeze uku ko umugabo wanje biriko bigenda uku ni iki co gukora ni iki co gukora kuko urabona aho umugabo yaciye agenda kubibwira famiye urumva amakosa yose aca bagarutse hehe ku mugore kandi ari we yari inzira karengana ugiye kubiraba ari ico rero numva nk'impanuro nyamukuru novuga ngira ngo ni kiyago no kwiyumvira no guha agaciro byo tugiyemo ego muri make hama sinorangiza ntasomye zimwe muri commentaire nyinshi bamugiriye araza nawe kuja kuri Facebook yacu Black Media asome ni nyinshi cyane ntazo noheza mugabo hari uwatanguye agira ati c'est pourquoi abandi bari muri 2026 natwe turacari muri 1949 imagine urumva ubundi ati ici c'est la cour aho wabarajeje hari ubundi yanditse agira ati erega hari aho murongorwa canke murongora abagabo canke abagore batari abanyu abanyu bakibarindiriye umugabo wawe yari Ernest uwo wundi nubwo mwabyaranye ntiyari uwawe urumva yashatse kuvuga ati hari igihe bishika umuntu akihenda urumva mugabo nibaza ko Imana yarinze ibireka bikaba nibaza ko atakwihenda kuba kurimo canke je niko ndavyumva hari avuze ngo ni kubera ibintu biba ku isi ese imitima yacu izuzura amarira kugeza ryari oh la la ariko urumva nyene na Yesu yarikoreye umusaraba ega satani nuko nyene niko bimeze kugira ngo avange ingo yego kandi kubemera turabizi ko imisara bibaho mu buzima ibaho kwisi kandi kuzuka amadufisi ibibazo kandi tuzoka amadufisi ibibazo ariko hanini basi tugerageze byo turagisha inama tugirana inama ivyo bizotuma natwe tubaho neza ndagushimire cyane Greta wakoze cyane kuza kubana nanje agira iteka ryasanzwe kubana ari kumwe nawe ego cyane ngo ngire ko nashimira Reverend Pastor nawe wakoze cyane kuza kubana natwe wakoze namwe mwakoze kandi kutwakira bizere yuko tuzobandanya tubana nabo bantu bafite ibibazo kandi twizere ko no guhera bizohera ubwabo rero nagomba mbwire umuntu ariko aratwumviritse ntibaze basubire gukora nka nadeje oya umuntu ashatse ko bamugira inama mugira inama ukibirimwo ukabona ko byanse canke bishoboka urakoze cyane